namwe bagenzi mudukurikirana turabaye ikaze mu kiganiro umutekano. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi tubashikana neza na neza muri komine ya Ntahangwa, aho abakozi bo mu gisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bishikiye mu mazone amwamwe yo muri komine Ntahangwa mu ntumbero yo kwirabira uko umutekano wifashe muri rusangi. Mustanire wa komine Ntahangwa ati muri komine umutekano urahari, abene gihugu barishira bakizana ngo kiretse ko iyo imvura iguye umutekano w'abene gihugu uhungabana na cane muri zone ya Buterere. Umutekano ni sawa, umutekano urahari, abantu barishira bakizana, nta ngorane zihari. Ubu turiko turakora ikijanye n'abanyamahanga baba ngaha muri komine batakwije ibisaka cyo kuba muri komine nk'umunyamahanga. Ivyo turimwo kugira ngo tubereke aho bategerezwa kugenda, kuko umuntu kuza kuba muri komine udafise impapuro zemewe n'amategeko, uwo muntu ca tumwegereza igipolisi kikaraba ivyiwiwe. Muri rusangi rero umutekano urahari, nakorane nimwe zihari, abantu barishira bakizana, kiretse gusa iyo imvura iguye umutekano urahungabana, na cane nk'uko nigeze kubivuga mu nama yabaye ya gestion de catastrophe. Nigeze kubivuga, iyo imvura iguye muri komine Ntahangwa umutekano w'abene gihugu urahungabana, na cane muri zone ya Buterere. Nk'ubu mwijoro imvura yaguye, abene gihugu baraye mu ruhagarara kubera umwuzurira, amazu arabomoka, ivyabo biratwagwa, amabarabara nasubira guhita. Izo nizo ngorane nyamukuru dufise. Ngabo kugeza iyi saha n'ukuri amahoro arahari, umutekano urahari, ariko iyo imvura iguye n'ukuri abene gihugu kubera umwuzurira barahungabana. N'urongoye zone Mutimbuzi iri muri komine Ntahangwa nyene aremeza ko muri zone arongoye umutekano wifashe neza. Ivyo ngo bikaba bivana nuko abajeje intwaro bakorana neza n'abandi mu nyabune. Twebwe mu gisata c'umutekano twovuga ko umutekano twebwe muri no zone ni wose, nta wanja wangura, abene gihugu baratekanye. Byukuri nkuko mwabibonye abene gihugu bari ku kivi. Nukuvuga rero twe muri no zone umutekano wifashe neza mu ncamake. Twebwe mu nyabune muri no zone dukorana neza cyane, nico gituma hariho umusaruro w'amahoro, kuko ubwa mbere bwo komite mixte de sécurité irakora ijoro n'umurango. Byukuri haba abajije umutekano turakorana, haba Nyamiramabi turakorana, nico gituma dushimira Imana tuvuga ko twebwe muri no zone umutekano wifashe neza. Saho gusa eka no muri zone ya Buterere ni muri komine Ntahangwa nyene umutekano wifashe neza muri rusangi, nkuko vyemezwa n'urongoye iyo zone, ngo naho hatabuze utuja turibonekeza ngo nk'ubusuma, ivyaha vy'ubuhemu, ibiyayuramutwe n'ibindi. Muri rusangi twavuga yuko umutekano wifashe neza, naho hatabura utuntu twipasa, nkuko bavuga yuko nta mwonga uri sato ibidahizwe. Kuvuga yuko turafise amaka atandukanye yagiye aripasa muri zone, na cane n'amaka yaba asaba yuko ashikano ngaha kuba OPG akaba traité. Aho twashobora kuvuga nk'amaka y'ubusuma, ubusuma bukabije vol qualifié, aho hibonekeje amaka ashika kuri 10 y'ubusuma muri zone, na cane mu makartier ya Mwezi na Mubone. Twashobora kuvuga kandi ayandi maka ubuhemu, hariho ibintu bikorwa amashirahamwe arungika abantu gukora mu bihugu vy'Abarabu. Aha muri zone Buterere dusanzwe dufise amashirahamwe menshi ashika kuri 20, mbere wanashaka arenga na 20, arungika abakobwa gukora mu bihugu vy'Abarabu.
uca usanga rero habaho abus de confiance, kuvuga hari ukuntu haca haza abandi bantu bikika mu kiza bakagira nk'uko umengo nabo nyene barabikora, bakakabana amafaranga, ugasanga babase nk'imiliyoni 5 4 ati genzo kurungika uje gukora, kamurungika muri Kenya, kagarukira muri Kenya gusa ntabandanye mu bihugu by'Abarabu. Ayo maka rero twashoboye kuronka amaka 6 abantu bakora ubuhemu ku bintu by'amafaranga. Hamaka ijanye n'ibintu byo kudandaza nk'imogi amastipef bika twaronse n'imwe aho hashoboye gutorwa amabure ashika 100 y'urumogi muri zone. Yindika nuvuga nika ya abahingura ibinyobwa bitemewe n'amategeko, cyane cyane abakora amafangasi. Ubuheruka nyakuba Musitanteri wa komine Ntango yarabimenye, na twebwe twarafashe initiative turabimena muri quartier mubone, aho muri quartier Mugaruro na quartier Kabusa. Muri ayo makartier abiri twarabonye abantu babiri bakora amafangasi, turababaza yuko bafise impapuro za BBN zibemerera kubikora, ama certificat d'exploitation. Ivyo vyose rero twasanze atavyo bafise, kuvuga twaronse ka imwe y'umuntu akora fangasi, mugabo fangasi ziwe tuziravye anashaka turaza kubereka amasezi y'ama rudipe yabikoreramo, turayafisa ari ngaha muri zone, muri salle ya sezi. Twasanze fangasi akora irimwo nk'imiserebanyi, ugasanga harimo n'imbeba, ugasanga harimo nk'ibinyamanyamo vyo munda, nituzi imbe ni vy'impene, ni vy'ingurube, ni vy'iki. Ivyo rero twarabimenye. Ika twaronse ni ka imwe, iyindi ka ni ka ya viol. Ivyo navyo biribonekeza mu Buterere. Mugabo unye bisa n'ibiriko biragabanuka, uretse yuko ari ikindi kintu gishasha caduse, ni ikintu kijanye nuko tuguma dutora ibiziga vy'inzoya, utwana tukiri duto. Ivyo navyo tumaze gutora hafi utwana 3 n'amaka ya viol, nayo nyene tumaze kuba dufise amaka ashika kuri 3 ya viol. Hama hariho nabandi bibisha uruyeri, navyo twita escroquerie, ayo dufise amaka 6 yabaye, harimo n'abafunzwe ngaho gushika ino saha. Hakabaho nabandi bakomeretsa mu kugwana, ivyo twita lésion corporelle volontaire. Hakaba na lésion corporelle volontaire grave, hajya usanga umuntu bisaba yuko bamushona ya menesa umutwe cyangwa kagira ikibazo kindi kiri grave. Aho naho dufise kazi 3 muga kuri lésion corporelle volontaire, aho usanga umuntu bamukomerekeje gose bigasaba nuko ashona kwa muganga, ka twaronse ni imwe. Hariho kayindi yo kumenagura ibintu, nivyo twita destruction méchante, kuvuga umuntu arashobora kumenagura ibintu vy'ubundi canke umuryango canke portail canke kamusesera ibintu. Kadufise ni imwe. Bo hariho ni ka ya poisonnement, biraba abantu guhabwa ishano cyangwa guhundi muntu ishano, naho nyine twaronse ka imwe. Ka ya nyuma ni ka ya menace, iterabwoba, umuntu kugira ndakwereka cyangwa zo kugirira ikini, naho nyine twaronse ka imwe. Umuntu yaje kwitwara yuko ari umuntu ariko aramumenasa, amutera ubwoba yuko azomugirira nabi. Mu ncamake ibi nivyo vipasije na cyane muri kuno kwezi kwa Kigarama kurangiye mu mwaka wa 2025. Novuga nivyo byashoboye kuba biboneka nka incident, mugabo mu ncama k'umutekano muri rusangi wifashe neza muri zone, kuko abene gihugu barahimbaje umunsi mukuru wa Noeli mu mahoro n'umutekano, barahimbaza n'umunsi mukuru umwaka mushasha mahoro n'umutekano. Atari ututuntu nyene nababwiye tuguma twipasa, utunatu nitubura ahantu asanzwe hari abantu batandukanye babana. Ego ubusuma novuga yuko bwibonekeza cyane muri zone, n'ubusuma bwo kwinjira mu mazu y'abantu. Swati bashobora guca kuri clôture, bakaduga clôture bakaca bashungurukira mu nzu, canke bakabomora bari gufuri ugaje nimbari igitasa silendre n'urufunguruzo, bakabomora bakaca binjira. Ubwo nibwo busuma ahanini bwibonekeza, nibwo novuga yuko bufata nimero ya mbere. Ubundi busuma no busuma bwo gukubita abantu kaci mwijoro, babategera bagaca bakubita kaci bakabaka utuntu bafise nk'itelefone cyangwa amafaranga.
Imana irashobora gukinga umuntu ntibamugirire nabi ntapfe mugabo ibintu byose afise biba bigiye baca babimwambura bakabitwara. Ubusuma nako bwo gupapura abantu ibintu muri Buterere ntibwibonekeza cyane kuko n'ahantu hari ibarabara rimwe gusa gikaburimbo, ni barabara riva ku Mutakura rimanuka gushika ku Vyamwa kuri RN5 irija kuri aeroport. Kuvuga ubusuma bwo gupapura abantu ahanini ntabwo hari muri zone, n'amakama ke cyane twovuga yuko hariho umuntu bari ku imoto kapapura umuntu isakoshi cyaka mupapura telefone mugabo bwo gukubita kaci na hanini mwijoro iyo umuntu atashe bwije gose nka saa 5 hariyo n'abategera abantu saa 4:30 saa 5 saa 6 z'ijoro niyo masaha kenshi bakorera kubwo busuma. Ubundi busuma bwo kwinjira mu mazu ahanini babukora hagati y'amasaha ya saa 9 z'ijoro gushika saa 10. Ngo haruhande y'ivyo ngo nimyuzurira itera zone Buterere igihe imvura iba iguye hakononekara ibitari bike nk'amazu abomagurika. Ivyo ngo bikaba biva ahanini ku ruzi Kinyankonge hamwe n'imiserege idakwiye muri iyo zone. Kijanye na inondation imyuzurira iraduhanze gose muri zone, iraduhanze cyane muri zone kuko iyo haguye imvura abene gihugu bo mu Buterere imitima yabo ntiguma hamwe ntibatekanirwa mu ncamake kuko urumva hanini turafise uruzi Kinyankonge nigo guhisese numva nigo amazi yago niyo acaguma aja mu mihana y'abene gihugu. Hambavu y'ivyo turafise ikindi kibazo muri zone Buterere cy'amabarabara tugaca tugira ikibazo cy'imiserege. Abantu barubaka amazu egome banashaka meza kandi ya etage usivye aha muri iyi selile miroir ahandi hantu henshi nta miserege bafise, nta miserege uvuga ngo iratwara amazi yo bihari. Nayo mpamvu ubuheruka haraguye imvura hari mijoro gigenekerezo rya 4 kwezi kwa mbere 2026 hari ivyagiye biraba mu makartier atandukanye nko ngaha muri quartier Mwizero amazi yaragiye aronona ishuri lycée municipal iri ngaha nyene pembeni ya zone lycée municipal Buterere. Amazi yarinjiye hariho n'amazu amwe muri quartier Mwizero amazi yagiye no mu nzu aratwara ibintu vy'abene gihugu. Umva rero iyi Mwizero wocumengo niryo sesero ry'amazi ava mu yandi makartier uko amazi yose agumaza amanuka akaca yose aherera muri iyi quartier kera twayita yuko ari Kiyange site amazi akajayo ayandi mazi yarinjiye no mu masalle de classe. Iyo tariki le 4 niyo yari tariki ya ahubwo le 5 lundi ari dimanche ijoro rya dimanche buca ari lundi amazi yaruzuye mu masalle de classe gushika abana batigeze batangura igice cya kabiri cy'ishuri. Twara telefone DC turamubwira ati abo bana ni mu barungiki kuko nta kuntu bo kwinjira kwiga muri salle de classe yuzuyemo amazi ntibishoboka. Barungike rero bagende batahe bazogaruka mardi amazi niyo abayagabanuse asoca baza bige. Muri quartier Muhuza ni quartier kera yitwa Buterere DA uruhande gwino imustaneri ari yahoze uruhande uri kuramanuka ni a gauche mbwa uri kuraduga ni a droite hoho amazu menshi amazi yarinjiye. Clôture zibiri ziri hiyo zaraguye amazi abiri yarabomose umva muri quartier Muhuza. Ugiye muri quartier Bumwe ni station kuvuga ujya guseka Kinyankonge ikartier rino station ikorosi za kumibere ahantu bita kumibere hijya hose hoho donc amazu menshi amazi yaragiye n'ubu ntituramenye igitigiri ko hariho n'amazu gushikisa imvura yaguye dimanche gushikisa hariha amazu akirimo amazi mbere n'ayandi mazu batubwira yuko uko bayabona hava bomoka kubera ko amazi yagiyemo ari menshi cyane. Muri quartier aho hari muri quartier Bumwe muri quartier Kiyange aha nta kidasanzwe n'ahantu hubase neza hariho amabarabara hariho n'imiserege aha nta kintu na kimwe cyabaye. Muri quartier Mugaruro hoho mu mazu hose amazi yaragiye. Imvura iguye muri Buterere
Kinyankonge iruzura. Kinyankonge yuzuye rero amazi arisesa no mwibarabara ni kaburimbi ntagiye ubona umurondeza mbe barabara riri urumva rero cyo ni kibazo kiduhanze cyane muri zone dusaba yuko odufasha hamaze kuza abantu benshi cyane bo muri Oyeme bo muri Relief bo muri Université du Burundi baraje batubwira bati tusoraba tugerageze tubafashe na cyane kububakira imiseregi niyo dukeneye ko abene gihugu nabo nyene ubwabo bavyemeye bagaterateranya uburyo bwabo hakubakwa imiserege myiza minini yaguse nibaza yuko kibazo cy'amazi cyogabanuka naho kitorangira burundu mbwa cyogabanuka kuko Kinyankonge irabura ahantu amazi yofata inzira kaciyata mu mazu kaciyata mwibarabara umva gushika naho uca ahantu uvuga uti mbe ahantu bimeze gute rero hanini gikenerwa nuko hokubakwa imiserege tukaca duhimiriza rero abene gihugu bagifise ama parcelle ari vide batarayubaka nihagera ko bubaka baze bibuke cyane gushiraho ikintu cyitwa umuserege ikintu gifasha cyane mu gihe hagize imvura ziguye kandi zikagwa ari nyinshi cyane turaturana hari n'igihe dutorana ibiziga hari n'igihe usanga Kinyankonge yatwaye nk'akana ugaca mugasanga hepfo hariya kubibase asanga ikiziga cy'akana imyaka 4-5 ibi byose n'ibibazo rero duhura navyo bivanye n'ibibazo by'amazi menshi. Iyo myuzurire rero itera iyo imvura iguye ikaba iteye isibe no ku mashuri amwamwe ari muri zone Buterere nkuko bivugwa n'abayobozi bayo mashure bakaba basaba ko ho kubakwa imiserege ikwiye kugira ngo ayo mashure akingigwe. Igihe imvura iguye kuri no shure abanyeshure ntibaronka aho bigira bivanye nuko amazi yuzura mu kibuga amatoilette agashikirwa n'amazi ndetse n'inzira zo kuja kuri toilette zikabura mugaya amazi rero imvo ituma aya mazi yuzura so kuvuga ko ari amazi aseseka ava ku mazu ku mashure na amazi aza avuye mu quartier yibanyi aho trottoir Kanevo itubakiye bikwiye kandi itagutse n'intoya imvura iguye rero iyo Kanevo ishobora gutwara amazi kugira ngo ishure ikingigwe tosaba yuko botubakira iyo Kanevo yaho ku ikaburimbi ikaguka kandi kabishobora gutwara amazi aho twosha tworoherwa. Amazi atera hano kuri no shure ya Lycée Municipal Buterere na amazi azaja busibarabara aja bukibarabara rya kaburimbi agaca yinjira ngaha kuri no shure ya Lycée Municipal Buterere. Mu bisanzwe ikanevu yo kwibarabara na Kanevo gatoyi ko hakujya ibarabara na Kanevo gatoyi gaca kuzuye amazi agaca simbi kaburimbi hama agaca ashwara ino shure agaca ashwara n'imihana ihereranye n'ino shure kandi si ico gusa naho muri quartier iyo yawa Kanevo kuzuye aca shaka kugira hotu rero iyo rero amazi yatenga turamererwa nabi cyane ibyo byamaze imyaka itari mike irenga 5 biza birashika hama ngaha nk'umuyobozi w'ishuri twayituye abaturongoye abajejwe intwaro turayibashikiritse bayifata nk'akam na chef de zone yarahaye mu miseze yarayifata nk'akam donc hari misation yayifashe nk'akam irabitransmeta rapport sinzi aho bigeze bisigaye no ko bo byishuza hama bakaza bakakora iryo barabara kuko iryo barabara ingwane zose ziva kuri iryo barabara itakoze neza itakananije neza. Muri rusangi rero n'abene gihugu bo muri commune Ntahangwa baremeza ko umutekano ari wose aho babaye ngo kanatsinda bakorana neza mu nyabune. Umutekano muri zone Mutimbuzi bisanzwe nubwo nk'umwene gihugu asanzwe muri zone kuko turakurikirana hirya no hino ku makaritiye atandukanye na cyane mvuze kuri no quartier Muzazi nsanzwe mbamwo ku by'ukuri novuga yuko umutekano urakwiye ndizera neza ko mu bihe biri imbere ntibyari byorosha ariko muri kino gihe vraiment turashima Imana aho mwene gihugu ajyama akavyuka. Umutekano ngahi wacu turajyaho tukarambara bikamera neza n'ubwigango buriko buraza bushaka kugira ante
duca dufata ntacaruka ngo arateye intambwe ngo nahajya. Urumva de zone wacu n'ukuri ari maso ntasinzira. Nico gituma rero twebwe ngaho umutekano turarambarara umeze neza, nta ngorane, nta kibazo, nta n'ikintu na kimwe. Twebwe ngaha muri zone yacu ya Mutimbuzi twe dukorana neza, haba abajejwe umutekano, igipolisi ndetse na chef de quartier n'abahanuzi babo dukorana twese muri Nyabuna. Nukuva muri quartier canke mu gacimbiri hagize umuntu akora amakosa, nukuvuga igipolisi tuba tugisinyara ti hano hantu hari umuntu ari karatugora baca banyamuka. Umva rero turakorana neza cyane, nta mwidodombo uhari. Umva ko ari byiza cyane. Naho harangwa amahoro n'umutekano rero muri iyo komine ya Ntahangwa, abene gihugu bo muri zone Buterere bobo ni muri komine Ntahangwa nyene bashikiriza ko babangamiwe n'imyuzurira, bakaba basaba ko hokubakwa imiserege ndetse n'uruzi Kinyankonge rugasanurwa kugira ngo iyo myuzurira igabanuke. Kuko amazi yatenga aca proroja gashikara muri serire truwa gaca imyuzure mu mazu y'abene gihugu bivuye kuri uyo mufurege wo ngaho kubarabara. Kandi ujya mufurege kubarabara y'amazi abaye menshi acagira ruturu muri quartier hagati. Kubera muri quartier hagati twamaze kwiyungunganya twebwe n'igihugu turagira umufurege munini ugaca wakira ayo mazi muri quartier agacahamira neza. Ibyatunaniye nako mubona ku kaburimbo kubera twari uburyo burebure niho hatunaniye. Akivyo dushoboye hagati muri quartier twarabikoze. Ibyo twosaba leta nkoze leta mvyeyi ko dukorera ayo mufurege wa ku kaburimbo ko iki kibazo cy'umuzure cyo nga kitera kuri kizana kuri rise kuca gihera. Umuzurira watanguye kudutera bucari bonane tariki 31 ni imvura yagwa nyinshi mu ijoro tuca tubyuka dusanga twatewe n'amazi yinjiye mu nzu, ibintu nyene birononekara, byari hasi birononekara. N'indi mvura yaguye kwa kangahe kabasha hari kwa Mungu mwijoro, kwa Mungu mwijoro niho yindi yagwa, ayandi mazi yongera aragaruka. Turagira ibibazo birebire, urabona amazi arinjira nyene kugira sohoke bikaba ikibazo nyene, ibintu bikononekara, nukuri turabangamiwe n'amazi. Jeco nosaba leta cyangwa amashira hamwe nyene nuko bodukorera imifurege bakadukorera ikinyankonge. Ikinyankonge cuzuye nico gituma amazi aca sanzari no mu mihana. Bakadukorera kinyankonge, bakadukorera n'imifurege, tukaraba yuko ikibazo cy'amazi kitosubira kuba kirekire kose. Ahabomotse kubera amazi ya Kinyankonge arazibarabara ryose miduga ikazi gakwita kaza yinjira muri quartier ngaha. Ibi bizu byose byabomotse kubera amazi minsi azavuye mu misozi ruguru. Kasaba Kinyankonge kubakwa kabisa kuko niyituma byose biba. Ko amazi avuye mu misozi ruguru amanuka mu Kinyankonge cyagera kikuzura kikamena mu makaritsiye. Ni no kuri ivyo bisabo by'abo bene gihugu bo muri zone Buterere dusozerereye ko iki kiganiro. Mwakoze mwese mwariko muradukurikirana, naho ubutaha. Baza ingena mahoro aryoshe, bazi yo mitima yanyu, baza ingena mahoro aryoshe, baza ingena mahoro aryoshe, bazi yo mitima yanyu, baza ingena mahoro aryoshe. Kisiyo sirakene y'amahoro, kisiyo sirakene y'amahoro.